Bwoko bw'Imana turabaramukije. Yesu abahezagire. Mutwumva muherereye hirya no hino ku mpande zine z'isi. Reka twongere tugaruke muri ca kiganiro co kurabira hamwe mbega ejo hacu hameze gute. Muribuka ko mu kiganiro duherutse kugiriranira twariko turigira hamwe ejo hatubiki iki, ubwo twabonye yuko atari ubutunzi canke se atari ivyo bintu twiteze kubona muri kazoza vyo twemeza ko ejo hacu ari heza, ariko twabonye yuko tugomba kubona ko Yesu yasize avuze yuko hari ibimenyetso vyerekana ko ejo hacu hategezwa kuba habi bivanye n'ibimenyetso Yesu yagiye aratanga, nkuko mushobora kubisoma muri Matayo 24 kuva ku murongo wa mbere kumanuka. Yesu ahabwa icubahiro. Uno munsi rero naho tugira turabe mbega uyu munsi hoba hariho ivyizigiro vyo mu gihe c'iherezo, namba koko ejo hacu atari heza. Hariho ivyizigiro dufise vyo mu gihe c'iherezo. Rero reka dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate kugira ngo tubanze dusenge. Urakoze Data, turagushimiye ko wabanye natwe, watugiriye neza, uradufasha utuzindira amahoro, turi bazima atabuhinga twashizemwo, ariko n'urukundo rwawe no habwa icubahiro. Nuzubane natwe, uduhe umugisha wawe muri vyose, ikigwa kize kurangira turi mu bushobozi bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turi burabire hamwe hoba hariho ivyizigiro vyo mu gihe c'iherezo. Turashobora gusomera hamwe bene Data amajambo aboneka mu itanguriro ikigamane cyaho ca mbere kuva ku murongo waho wa gatatu gushika ku murongo wa 27. Ni mirongo myinshi, ariko ndavuga mu ncamake kugira ngo tubone ese ejo hacu ivyizigiro vyacu vyo mu gihe c'ejo hacu nibihe. Nkuko mushobora gusanzura Bibiliya zanyu, raba mu itanguriro ikigamane cyaho ca mbere, nimwahera ku murongo wa gatatu kugera ku murongo wa gatanu muza kubona ingene Imana yaremye isi yacu turiko. Imana yacu tugwanirire cyane, Imana irema ijuru n'isi n'ibiri muri byo vyose. Ku murongo wa gatatu gushika kwa gatanu nimwasoma neza muraza kubona ko Imana yatanguriye mu kurema irema umuco, maze irasubira irema itazanure. Mushobora kubibona kuva ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'umunani wo mwitangurira igice ca mbere. Irasubira irema ibimera kuva ku murongo w'icenda kugera ku murongo wa 13. Irasubira irema izuba, ukwezi, inyenyeri ku munsi ugira kane, mutanguriye ku itanguriro rya mu itanguriro rimwe ikibane cyaho ca 14 kugera ku murongo wa 19. Hanyuma mu nyuma ku munsi ugira gatanu yaremye ibikoko byo mu mazi n'ibiguruka mu kirere. Mubisanga mu itanguriro rimwe umurongo wa 20 kushika ku murongo wa 23. Hanyuma ku munsi ugira gatandatu Imana yaremye ibikoko bigendagenda ku isi n'ivyikwega n'ibifise imigere minini minini. Ibirema vyose vyagiye irarema mw'ishusho y'Imana. Ijambo ry'Imana rikwereka ngo mw'ishusho y'Imana, mw'ishusho yayo niho yagiye irabiremera, canke se mu bugombe bwayo niho yagiye irabiremera. Imana tugwanire cyane. Rero muca mubona ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 26 gushika ku 27 Imana yaremye umuntu, hanyuma iramwishushanyako. Imana ihabwa icubahiro. Rero umuntu yo kwibaza ni kubera iki Imana mu kurema ibintu vyose yahereye ku bitungano, ibiremwa n'ibindi, ariko igahereza ku mwana w'umuntu. Ni kibazo umuntu ashobora kwibaza, kubera ko abantu bahava bibaza ngo umuntu niwe yari afite agaciro kanini, yategezwa kuba yatanguriye kuri we, hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Ariko Imana yashimye kurema umuntu ubwa nyuma. Mwibaza ngo ni kubera iki? Kubera umugambi wayo. Imana yabanze gushiraho ivyotunga umuntu, hanyuma iza kumushiraho mu nyuma kugira azaronke ingene abaho. Nivyo murabibona, nta muntu numwe ashobora kuba hatarya, adafise akazuba keza, adafise amazi, ntabwo vyoshoboka. Niyo mpamvu vyabaye ngombwa yuko Imana itangura kurema ivyo bindi, hanyuma ikaza guhereza ku muntu. Wari umunezero udasanzwe rero muri Edeni, aho
umwana w'umuntu yarabayeho mu buzima bwiza, ashobora gutembera mu itongo rya Edeni, agashobora kuvugana n'ibikoko vyose, agashobora kubitegeka, agashobora kunezererwa kubona ivy'Imana yaremye, wari umunezero udasanzwe. Imana yacu itugwanirire cyane. Ariko nimurabe tugeze mu itanguriro ikibone cyaho ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo waho wa gatanu, haratubwira ingene isi yacu yatangwe guhura n'ibibazo kw'icaha cyaje mu isi. Aha muza kuhasanga ingene inzoka yahenze Eva igihe Imana yamurema ibibuza ngo hariho igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntimuze mukiryeko. Satani aciye mu kiremwa cyaboneka ko ari cyo ciza gusumbya ibindi biremwa byose bya muri Edeni, inzoka ihenda Eva maze arenga ku itegeko Imana yari yabahaye ngo ntibaze barye ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Ibi rero biba bibakwegeye akarambaraye, isi igwa mu kaga gakomeye, aho ingaruka ibibazo byose mubona turike tugenda duhura navyo vyavuye ku kwica itegeko Eva yarenze ko, kandi Imana yari yaramuhanuye ngo ntibaze bigere barya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Icyaha rero kimaze gutangura hano ku isi, kimaze kuza ku isi, hatangura kuboneka ingaruka zikomeye. Hatanguye kuboneka ingaruka zikomeye guhera kw'aba nyene Adamu na Eva. Nimumvirize ingaruka zabaye kw'aba bantu babiri. Ni kuvuga ngo itegeko ryaciye risohoka, ni musome mu itanguriro gatatu umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 23 canke gatatu ku murongo wa 19, muraza kubona ingene Imana vyabaye ngombwa yuko yirukana Adamu na Eva mwitongo, maze baca batangura kuyerera barondera ivyo babeshaho na hariya. Imana itugwanire cyane. Iyo mpamvu n'uyu munsi nyene kimwe mu bintu bisesereje umuntu bituma baha ubuzima bw'umuruho n'agahinda no kwirirwa yerera zunguruka va haja hariya ariko ararondera ivyo mubeshaho. Ariko ntabwo mu mugambi w'Imana yari yateguye yuko umuntu agomba kubaho ababaye arushe. Imana itugwanirire cyane. Ingaruka yo kwica itegeko. Ingaruka ya kabiri vyabaye ivyuko umuntu avyara arushe, kuvyara arushe kandi ababaye. Mu birabe mu itanguriro gatatu umurongo wa 16, iki kibazo rero cyo kuvyara umuntu arushe wo kibaza abakenyezi nibo bazi ingaruka bariko barahura nazo iyo bariko baribaruka. Ni ingaruka y'icaha yavuye ku kwica itegeko. Imana itugwanire cyane. Aha kandi nimwasoma mu itanguriro gatatu kuva ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 19, muraza kubona iyi ingaruka yahabaye yihindagurika ry'ikirere. Kumbure turashobora kuronka kanya gahagije kugira ngo tugende turasigura buri kantu ku kandi ingene mu by'ukuri izi ngaruka zigenda ziradushikira uyu munsi. Bani tugwanirire cyane. Hariho ingaruka ya kane, iyo ngaruka nayise kamara magambo, kubera ko yoyo nisanzwe, ni urupfu. Urupfu ni kamara amagambo. Urupfu iyo ruje gwinjira mu bakire, urupfu iyo ruje ruja mu boro, urupfu iyo ruje ntiruraba muremure mugufi n'abandi, ariko iyo ruje nta mafaranga uruzanako, urupfu rubagwaje. Ingaruka ikomeye yo kwica itegeko. Ariko bene data, nubwo izo ngaruka zose zihari, hari isezerano ritwereka ko nubwo biruko Imana idufiseko umugambi. Mbega umugambi Imana idufiseko mw'iki gice cya kabiri n'uyuhe? Nuko itubwira ngo muri Matayo 11:28 gushika ku murongo wa 30 havuga ngo nimuze kuri jewe abarananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko n'umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje
urahwahutse, Imana ihabwa icubahiro. Ibi ni ivyizigiro Yesu aduha kugira ngo wewe unaniwe, wewe uremerejwe n'ibi duhejeje kudondagura, vyaba ivyo kuvyara, urushe, kuyerera turondera ubuzima, ihindagurika ry'ikirere n'urupfu n'ibindi, ibi biratusesereje. Ndazi ko buri muntu wese ari kimwe mu bintu bidusesereje uyu munsi. Nimba utari kurahura n'ingaruka yo kubabara, kuvyara ubabaye, uri kurahura n'ingaruka yo kuyerera urondera ubuzima aha na hariya, yewe urupfu rurashobora kuba rwaraye rugushikiye canke se ruherutse kugushikira. Iyi ni ingaruka y'icaha, ni ingaruka yo kwica itegeko. Mani tugwanire cane. Yesu araduha ivyizigiro ngo tuje kuri we abananiwe n'abaremerewe aturuhure. Mbega nshuti yanje, woba witeguriye kuza kuri Yesu? Reka umuntu n'amahoro bibane natwe, kandi bitume twumva yuko atahandi hantu dufise ivyizigiro atari muri we. Nivyo ndabasabira, nanje nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Turangize n'isengesho. Urakoze Mwami Yesu ku majambo meza mazima twigishije. Reka dusabe ngo usubize ivyizigiro ababitakaje, na cyane cyane abariko barahura n'izi ngaruka z'icyaha zavuye kuri Adamu na Eva, kugira ngo ubandanye uduhe twese kuba amahoro uzobukozi. Bara natwe rero muri vyose mu izina rya Yesu. Amen.